Ndabaramukije mwese abanywanyi b'ibiganiro vyacu abadukurikiye ndetse n'abatwumviriza muri kano gatondo ko kuri uyu wa kabiri kwigenekerezo rya mbere ukwezi n'ukwa kane. Ndabaramukije kandi mwese ndabahaye ikaze abatwumviriza kuri ino mbonesha kure yacu ari nayo ya Nyaburundu News TV, imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubategurira ndetse no kwashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yabuka aravugwa mu Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mw'isi. Twibanda ku makuru ariko aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ayandi ajya atandukanye. Dore ingingo nkuru tugiye kugaruka rero nyine muri kino kiganiro cyacu cyo muri kano gatondo ko kuri uyu wa kabiri. Mu gihugu cy'u Burundi ku munsi w'ejo haratunganyijwe nk'uko bigaragara haratunganyijwe ibigendanye n'amasengesho akomeye cyane yo gusabira igihugu kuko bikomeje kugenda bigaragara. Ni igikorwa cyarabaye nyine kikaba cyaratewe iteka n'umukuru w'igihugu Variston Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye. Ni National Pride Breakfast, uburongozi bubi rero nibwo butera amacakubiri. Aya namwe mu majambo yashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Variston Ndayishimiye. Yarongeye kumvikana avuga yuko kandi igihugu ciwe kirinzwe cyane ndetse anavuga yuko yiteguye guhangana n'uwari we wese. Yarongeye kuvuga yuko rero amajambo ariko aravugwa n'umushingamateka Honorable Agathon Rwasa yiyamirira ibikomeje kubera mu museruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ko ibyo ngibyo bitamuraba, maze asigura yuko nyine amajambo akomeje kugenda aravuga ashobora kuzomukwegera. Uyu mushingamateka Honorable Agathon Rwasa Kizigenza numwe mu bantu nimero ya mbere batavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu Burundi, cyane umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ni nyuma yuko nyine bamwe rero mu barongoye uyu mugambwe harimo nka Nyiteka Reverend Kuriyo bagiye baramusaba inshuro nyinshi yuko nyine yoza akifatikanya n'uyu mugambwe nk'uko byagaragaye canke akaba umunywanyi wawo nyine. Mu nyuma yuko rero bavuga yuko nimba nawe yaragiye mu ishamba nyine kugwanira igihugu cy'u Burundi yuko cyagira amahoro ndetse kigaca kiratekana, ko nawe yakwinjira mu bigendanye n'uwo mugambwe nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Nyamara ibyo byose ntabwo byigeze bikorwa, nyine yarabyanze arajya gushinga umugambwe wiwe nyine, ariko kandi akaba yaramaze kugenda arawunyagwa ndetse muri sentare akaba ariho nyine urubanza rugendanye rugendanye nyine no kurabira hamwe rero ko umugambwe yawusubiza aramutse awutsindiye. Byashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Variston Ndayishimiye mu gisabisho kivanze n'akavuna Musase National Prayer Breakfast cyaratunganyijwe nyine kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 31 Ntwarante 2025 mu gisagara ca Bujumbura mu nyubakwa y'inama nshingamateka nyine ku civugo ibyizigiro biri rero biri kuwemera Imana dusanga mu gitabo ca Yubu ibice 14 umurongo w'indwi gushika ku murongo w'9. Turabirabira hamwe byose n'ayandi makuru mukuru w'igihugu cy'u Burundi Variston Ndayishimiye yabashije kuba nyine yatangaza cyangwa se n'ibindi bigiye bitandukanye yabashije kuba yovuga nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Hari umwe yagize ati nimba CNDD-FDD ifise abanywanyi benshi ikaba ifise ingufu uku nguku niki gituma itinya Honorable Agathon Rwasa. Bamwe mu banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD barakomeje kugenda bagaragaza ko nabo ubwabo batishimiye ibikorwa by'umugambwe wabo, aho bashimangira ko kuva bagiye ku butegetsi atakintu gishasha bari bazanira abanyagihugu, bituma nabo bashimangira yuko nyine bashobora kuzoyoboka umushingamateka Honorable Agathon Rwasa. Ibi nibyo byatumye uko byagenze kose nyine murabiraba ku buryo nyine atemerewe kuba yo kwitaba amatora yimirijwe nga mu Burundi nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, ndetse abatari bakeya rero bakaba bakomeza kugenda bashimangira ndetse bagaragaza ko nyine batewe impungenge n'ibikorwa bikomeje kugenda bigaragara. Uyu mushingamateka Honorable Agathon Rwasa numwe mu bantu bafise izina riremere cyane, numwe mu bantu bafise nyine ubunararibonye ku buryo rero benshi bamuhaga amahirwe yuko yonatsindira ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Ni nyuma y'uko mu matora yabaye mu mwaka wa 2020 nyine n'ubundi umugambwe wiwe ari wabaye uwa kabiri. CNDD-FDD ni umugambwe umwe rudende wiharije ikibanza ca politike nga mu Burundi, ntiwemera uwundi mugambwe ufise ingufu ko rero ubaho nk'uko bigaragara. Mwarabibonye kuri Paripe Hutu FNL iza kuba rero FNL nyine
nkuko bigaragara nayo barayanka nyine nkuko bigaragara Rwasa barayaka Rwasa bayiha Jacques Bigirimana kuko rero nyine yemeye kubayoboka aho FNL nyine iba irahambwe kuko rero Jacques nta namwe nimwe yigeze aratera ariko no mwanya hari inkundura ya politike bivugwa yuko nyine ishobora kuzosiga irakoze ibara nkuko bigaragara turabirabira hamwe byose reka nongere mbahereza ikaze mwese mwaramutse neza abadukurikiye mwese abadukurikiye muri kano gatondo abari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi abari Gitega yaba abari mu makayitsi hamwe namwe ajya atandukanye mu bisagara bigiye bitandukanye ndabaramukije kandi ndabifuriza kumererwa neza cyane ndabaramukije mwese abatwumviriza mwerereye kandi nubundi hano ngaha ku mugabane wa Afrika mu karere k'ibiyaga binini abatwumviriza mwerereye mu makungu ya kure mwese ndabaramukije kandi ndabifuriza kugira ibihe byiza cyane niba ubwa mbere shanga hari kandi gusaba cyane kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu nyine uyasangize ku nshuti zawe kaze kuri mwebwe mwese nyine mutwumviriza aho mwerereye hose mu bice bigiye bitandukanye reka ndagusaba cyane kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ndetse unafungure no kunzogera unatanga ibyumviro byanyuze ngaho muri comment canke muri commentaire kugira ibintu bice biramera neza canga ibintu bice biratangura kumera neza cyane ikaze kuri mwebwe mwese nyine dutangure amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire kuri aya mashengesho ntiharamenyekana nimba hari abantu bamwe na bamwe bo baba baturutse nga mu bakungu ya kure canga se mu banywanyi b'igihugu c'u Burundi babaje kwitaba ano mashengesho nkuko bigaragara mu misi iheze ngira ngo mwararabye nyine umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe nyine ubwo berekezaga New York muri leta zunze ubumwe za Amerika aho baritabye amashengesho nk'aya ngaya nyine yo gusengera Donald Trump ndetse no gusengera igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika muribuka isanamu yaragiye iracana ko nyine ku mbuga ngurukana bumenyi yarerekanaga umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye arapfukamye bariko baramusengera iyi ni imwe mu nkuru zaravuzwe cyane ayo mashengesho rero nyine yarabaye icyo gihe ni kimwe n'aya ngaya nyine n'amazina arasa ni national prayer breakfast uburongozi bubi rero nibwo butera amacakubiri uburongozi bubi nibwo butuma nyine hibonekeza amatati uburongozi bubi nibwo butuma nyine abanyagihugu batagera ku mbona kazoza canga se ngo buse ikivi bihaye ibi ni ibyashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuko nabivuze nyine byashikirijwe na Evariste Ndayishimiye mu gisabisho kivanze n'akavuna musase rero National Prayer Breakfast cyaratunganyijwe kuri wa mbere uheze igenekerezo rya 31 ntwarane 2025 ngaha mu gisagara ca Bujumbura mu nyubakwa z'inama nshingamateka ku civugo ibyizigiro nyine biri kubemera Imana turasanga mu gitabo ca Yubu ibice 14 umurongo w'indwi gushika ku murongo w'icenda Evariste Ndayishimiye akaba yarasabye abarundi rero kwamana ibyizigiro kuko rero biva ku Mana yabungiye ubumwe yaramenyesheje ko kandi imvo ya mbere nyamukuru yotuma bagira ibyizigiro nyine ngo nuko bafise Imana imwe rero yabungiye ubumwe ngo kandi kuva na kera abarundi bamye barashira Imana imbere ngo kandi kuba rero bagize umuryango umwe rero ngo nuko ari Imana yagize uwo muryango agahamagara indongozi kumviriza nkuko bigaragara abenegihugu ngo kugira ngo bamenye ico rero babakorera ngo kuko uburongozi bubi aribwo rero butera amacakubiri umukuru w'igihugu c'u Burundi yarari kumwe n'abandi bategetsi bagiye batandukanye nkuko bikomeza kugenda bigaragara muri ibi bikorwa amwe mu masanamu yamaze kugenda agaragara cyane harimwe rero bamwe mu baturutse mu makungu ya kure ku meza yiwe nyine yari yicaranye n'umwe mu bahoze barongoye igihugu c'u Burundi ndetse hirya yiwe nyine hari hicaye uyu nguyu iteka Reverend Kuriyo asanzwe arongoye umugambwe uri ku butegetsi kuko bikomeje kugenda bigaragara benshi baribaza ingene umuntu abarongoye umugambwe aba ari umuntu akomeye cyane mu Burundi ariko wibaze yuko ari we muntu bari begeranye nyine ariko umushikiranganje wa mbere canke ministre w'intebe nyine nkuko abandi baca barabivuga yari yicaranye n'umukuru w'inama nshingamateka nyine Emmanuel Sinzohagera nkuko byuma bigaragara kwindi sanamu ikomeje kugenda igaragara
muri aya mashengesho kandi yari yitabwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye, nawe nyine yagaragaye nyine ari wenyine, ari yicaranye n'abandi nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru akomeza kugenda tugeraho n'aya masanamu yerekana yuko wari umunsi mukuru nk'uko byuma biboneka, aho Evariste Ndayishimiye n'abandi bategetsi bamwe na bamwe bagiye batandukanye bari ko biteretse ibirahuye nyine utomenya icoba cirimo canga icyo baba bari kunyweramo nk'uko bigaragara. Ni mu gihe indi sanamu yaje kuba igaragara umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca ndetse n'umukuru w'inamashinga amateka Emmanuel Sinzohagera bagaragaye basa naho bariko baragirana ibiyago canke bariko baraganira. Hari n'abandi bategetsi bagiye batandukanye nyine bagiye bagaragara nyine harimo umushikiranganje w'intwaro yo hagati nyine Martin Terese nk'uko bigaragara. Harimo kandi Denise Bucumi mama buntu nyine, uyu nguyu murabizi neza yuko murabizi nyene umutwari we yahoze aratwara Uburundi nk'uko bigaragara, akaba nyine yarapfuye nk'uko mwamaze kugenda nyine murabimenyeshwa. Gushika ubu ngubu nyine nawe akaba akomeza kugenda yibasirwa na bamwe nyine mu banyepolitike nga mu Burundi, aho bamushinza kuba rero yo bashaka ko umuryango we nyine wozosubirana ubutegetsi. Ariko kandi arakunze kugaragara mu bikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, cane ibikorwa nyine birabana nyine no kuba ngaha muri kino gihugu c'u Burundi hakomeza kugenda hagaragara nyine abantu bamwe na bamwe baba bifuza kuba bamuzana mu matati narijya barashatse kugara ishengero ryiwe rizwi nka Église de Roche, ishengero rimaze igihe ndetse rifisa abayoboke benshi harimwo n'abanywanyi b'uyu mugambwe CNDD-FDD n'abandi banyepolitike bamwe na bamwe bagiye batandukanye. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yibukije ko nyine umugambwe CNDD-FDD ariwe uzamuratwara Burundi ndetse ukabushitsa kure, avuga yuko abandi banyepolitike bamwe na bamwe barimo nka Honorable Agathon Rwasa basigaye barakoreshwa n'abazungu canga se nyine barabaye igikoresho cy'abazungu, ndetse avuga yuko amajambo amaze igihe arakoresha cange aratangaza ashaka kuzoca aramukwegera akarambaraye. Ariko kandi ku rundi ruhande abandi bakibaza bati nimba koko CNDD-FDD irafise abanywanyi, niba CNDD-FDD irafise ifite ingufu uko nguko nyine biba bigaragara, niki gituma iratinya uyu mushinga amateka Honorable Agathon Rwasa. Uyu mushinga amateka Honorable Agathon Rwasa yaragerageje kugwana nyine mu ishamba, arafise umuharayo arongoye, ariko nyuma y'uko CNDD-FDD ifashe ubutegetsi nyine baraganiriye baremeranya yuko ingabo zovangwa nga mu Burundi. Ariko n'ubundi umushinga amateka Rwasa yarakomeje kwitangurira umugambwe wiwe, ndetse gushika uno mwanya arafise abamuyoboka benshi, nubwo rero nyine umurwi ujejwe gutunganya ndetse no gutegura amatora mu Burundi wakomeje kugendera mu cinege, bikaboneka yuko nyine udashaka yuko bakomeza kugenda barafatanya. CNDD-FDD no mugambwe umwe rudende wiharije rero ikibanza ca politike mu Burundi, ntiwemera rero uwundi mugambwe ufise ingufu kubaho. Mwarabibonye ku bwa Paripe Uhutu nyine FNL iza kuba nyine baca barayaka Honorable Agathon Rwasa bayiha Jacques Bigirimana, kuko rero yemeye kubayoboka, aho rero FNL ibirahambwe kuko rero Jacques nta ntambwe nimwe yama aratera. Rwasa yarongeye aratanguza undi mugambwe nk'uko byoma bigaragara. Rwasa aca ararondera undi mugambwe nyine CNL, abanywanyi bose bamuja inyuma. Mwarabibonye mu matora yabaye muri 2020 uko abantu nyine bamuyoboka bangana barasumba aba CNDD-FDD, ariko birangira nyine bamwibye. Kandi ibi biramenyerewe nyine muri Afrika ku bantu bamwe na bamwe nyine bafise ibyumviro kuri hafi, ntibashobora gutahura nyine ingene ubwo busuma buca burakogwa. Ni nayo impamvu imiryango imwe n'imwe y'imiryango mpuzamakungu iharanira agateka kazina muntu cange ihurikiyemwe abarundi batavuga rumwe n'ubutegetsi bama barasabaje seni nyine gukora indongozi ziko zirategura amatora, kuko hamaze kubonekamo tunenge twinshi
canga ayo matora bagaca barayafuta bakazongera kuyategura. Iyi myaka rero naho CNDD-FDD yarabonye ko ataco yomarira abarundi, ntaco ifise yobwira abarundi mu matora ya 2025 2027, kuko rero nyene abarundi bari mu buzima bubi cane. Ibiciro byaraduze ku bintu byose byankenegwa, amahera yarabaye ibipapuro, nkuko rero Evariste Ndayishimiye yabisezeranyije. Ukwiyunguriza nyine ntibicoroheye abarundi kumvo zibura ry'ibitoro n'ibindi byose byankenegwa, ntabyo nyine abarundi bakironka. Ubu rero iturufu CNDD-FDD isigaranye niyo guterera nyine ubwoba abandi, gusa kubumvisha ko rero atariyo itwara, ko rero haca haba nyine intambara kubera ko nyine bafise amahoro kubera CNDD-FDD. Kandi ibi byose si ukuri, ni iturufu yo gusinziriza abanyagihugu gusa, ntibakababeshe nta mukene agira amahoro. Abarundi barayamaze ngo nyine ngo munda harara inzara hakaramuka inzigo, umunyanzigo nyine nta mahoro abafise. Intwaro ya CNDD-FDD irakomeje kugenda irazana ibibazo biremere cyane nga mu Burundi, kujya kugeza uno mwanya abanyagihugu benshi bakomeza kugenda baramirira kure. CNDD-FDD nayo ubwayo nyine irabizi yuko abarundi abayirushe, nizo mpamvu nyine yakoze ibishoboka byose kugira Rwasa ntaze aho nyoze nyine ikirenge mu matora ya 2025 2027, kuko rero ubu naho bo mwimye nyine ntibyo kwitse abanywanyi ba CNDD-FDD, naho ubwabo bo mutoye nyine cyane nkuko bikomeza kugenda bigaragara kugira ngo babone impinduka. Ibyo rero nyine bareverendi kuri yo barabibonye hafi, baca bakoresha inoti z'amakori nyine y'abarundi mu kwaka nyine seneri ya Rwasa, umurongozi wayo nyine bakabandika ko nyine wemeye kuja mu kwaha kwa CNDD-FDD. Kandi murazi ibingibi reverendi kuri yo yarabyivugiye ko nyine yarondeye Rwasa inshuro nyinshi amwinginga kwiyunga na CNDD-FDD, ariko ataco yigeze amwishura. Agasuzuguro kenshi Rwasa yarasuzuguye reverendi kuri yo, kandi ni nabyo kuko rero ntaho bahuriye. Nkuko bigaragara amahera y'amarundi niyo rero akoreshwa mu kwima abarundi ubuzima bwiza kugira inyungu rero z'abategetsi ntizihungabane. Iyi niyo politike ya Afrika cyane cyane yamayibonekeza nga mu Burundi. Ujya mugabo igira uko ishaka Nestoro barahaye seneri muzoraba nyine mu matora, ni buri nyine seneri yiwe nyine izoba iya gatatu, naho nyine kubera hari abarundi bazoba bacumvamo rero Rwasa, kuko rero ariwe fondateri wayo. Ubundi bwo seneri yagira uko ishaka yoba nka FNL ya Jacques Bigirimana, nkuko bigaragara cyane ko yamaze kujya mu kwa CNDD-FDD. Murabona ko system ya CNDD-FDD yarakoresheje yo gusonzesha abarundi ndetse no kubakenesha kugira ngo babayoboke, ko rero nyine yageze no ku banyepolitike. Umuntu ahawe rero amahera cange akemererwa akazi, aca yemera nyine guhemukira abo bagoramwe, nkuko bigaragara kugira arabe ingene yobeshaho nyine umuryango. Ubukene rero mufise nga mu kino gihugu cacu cy'u Burundi n'ubukene bwa politike, kandi ibi ababitahura ni bace cane n'incabwenge z'u Burundi. Namwe mu babirabishije nyine amaso, ndizera yuko muca murabibona ko rero harimwo ugushaka guci rero kw'abanyepolitike mu kwishyurira nyine mu kwishyura mu bukene abarundi barimwo, nkuko bigaragara. Ibyo byose mubona ngaho rero bitaboneka cane, bidakwiye. Abo banyepolitike babishatse byoboneka, ariko kandi kubera ko muri uko kubikena nyine ariho bo bariko nyine baratungira, nico gituma ataco babikoraho. Uyu numwe rero nyine mu bakurikirana hafi politike y'u Burundi yamaragira ibyo atangaza nyine ku mugambwe CNDD-FDD. Yaragize ati nicyo gituma ataco bariko barabikoraho abanyepolitike, kuko rero bo baba baramaze kugenda nyine, kuko bo nyine ntaco batwaye amahera y'amarundi, naho rero aguma atagaciro n'ubundi ntaco bibabwiye, kuko batunze amadolari n'amayero. Naho rero igiciro cy'umuceri cyo gugwa rero ibihumbi shika kuri 20 by'amarundi ntaco bibatwaye, kuko basumisha ayabo aguma akwiye.
abarundi benshi barakomeje kugenda bamirira kure ibigendanye na politike ikomeje kugenda iragaragara nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Icyakora umushinga amateka Honorable Agathon Rwasa amenyesha abanywanyi biwe n'ubundi ko adateze kuzoheba ibigendanye na politike. Yaravuze ngo azapfa nka Nelson Mandela canga n'abandi bategetsi bagiye batandukanye barubatse izina nga muri Afrika n'ubundi bikarangira bapfuye canga se bikarangira nyine bageze ku butegetsi. Kugeza uno mwanya rero nyine abantu bariteze ibizova mu matora yimirijwe mu Burundi, ariko kandi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bo bavuga yuko aya matora yamaze kugaragara mu tunenge twinshi ku buryo bifuza yuko yofutwa canga gacara ahagarikwa canga bariko barayategura cyane ko yahiganjemo muri CNDD-FDD bagaca nyine barayakugwamo agashigwamo abandi nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Mbashimire abakomeje kugenda baradukurikira nyine twingiye kugaruka mu kanya.